Nitwa Majambere Armel nkaba nturuka mu gihugu cy'u Burundi. Nkaba ndi muri aya mahugurwa ariko arabera hano i Rwanda, nkaba nahamagawe nk'umuhinga mu bijanye n'imikino y'abana. Twagira ngo noneho mutubwire by'umwihariko ese ubundi imikino kumva ngo imikino bikubiye mu zihengeri cyangwa se kugira ngo umuntu asobanukirwe niyo mikino ni iyihe? Imikino novuga yuko iri mu bwoko mu mice itatu. Hari imikino tugira biciye mu mvyino, hariho imikino ibaho yoroheje duhereza abana iyo bamaze kunanirwa, hariho n'imikino dubahereza kugira ngo koko bakoresha imbaraga. Ego muri izo rero muri iyo mikino harabamwe imikino y'ubwenge, harabamwe imikino y'inguvu. Hanyuma nko kuri iyo mikino y'inguvu y'ubwenge twagira ngo noneho mudusobanurire byimbitse ese nyiri kuyikina we niki abasabwa we ku giti cye cyangwa se abo barekina nabo baba basabwa iki? Iyo umwana ariko arakina imikino, reka mfatire ku y'ubwenge, abanimatere baba basanzwe bariko baramukinisha bo baba bazi neza icyo bashaka gushikako. Harabaho imikino y'imibare, guharura, hakabaho imikino bigusaba yuko kugira ngo uwo mukino ushobore kuwukora bigusaba kwiyumvira, gutekereza, bigusaba no kumviriza ivyo abantu bariko baravuga. Ego ivyo rero bigenda bifasha umwana mu vyo asanzwe abamwo, haba mu ishure canke haba mu gituranye aho asanzwe aba, bikagenda bimufasha. Hari ibintu bimwe bimwe agenda ahindura. Nko mu mikino naho y'ingufu, bisaba yuko umwana umubiri wiwe usubira ugakomera. Hariho rimwe rimwe ivyo utabashoboye, ariko kubera abari mu bandi bana bangana ugasanga mw'uwo mwanya arabishoboye, ugasanga hariho ikindi kintu yungutse mu mubiri wiwe canke mu buzima bwiwe atari kunguka iyo yogumye muhira. Ego mu kwigisha cyangwa se mu nyigisho mwatanze mugenera abakangurambaga ba patronage, mwagarutse ku ijambo takamu rifite icyo risobanuye mu mikino. Twagira ngo by'umwihariko mugire icyo murivugaho byimbitse kugira ngo n'abatarisobanukiwe bagire icyo bunguka ku bijyanye n'imikino bashingiye ku ijambo takamu. Ijambo takamu ni novuye ko ari amajambo twagiye duhitamwo indome za mbere, sinzi mu kinyarwanda nkeka bavyita inyugutu za mbere zigize ijambo. Iyo te ya mbere itangura isigura terrain, ikibuga aho umwana agenda kwisanzurira. Umu animateur yari karategura rero umukino abanza kuraba ati mbega ndafise ikibuga. Ya a ikurikira te ikaba isigura activité mu gifaransa canke activity, canke bikaba harimwo n'ijambo actif, ko umwana ategerezwa kumva ko ahamagariwe uwo mukino. Abihamagarirwa nande? Abihamagarirwa na wa mu animateur ariko aramwigisha uwo mukino. Hakaza urudome ce, sinze ko ariko bagwita mu kinyarwanda. Iyo ce nayo igasigura chauffer canke ikanasobanura kategori. Mbega uwo mukino uri muri uyuhe muce? Uri muri wa mukino utuma abana baruhuka? Uri muri wa mukino utuma abana birukanga bakoresha ingufu n'ibindi? Hama hagakurikira iyindi a, iyo a yindi isigura age mu gifaransa canke imyaka y'umuntu. Umwana afise imyaka 2 canke 3 ntushobora kumuha umukino umwe n'umwana afise imyaka 10, sico kimwe, ntibaba bangana. Urero umu animateur yareka arategura umukino aramenya ati uyu mukino ndiko ndawutegurira abana bari mu rugero rw'iyi myaka. Hama hakabaho urudome M ariko kwa nyuma ruhereza gogo rusigura materiel, ibikoresho. Mbega uyu mukino ndiko ndategura ndafise ivyo nzifashisha kugira ngo wa mwana ashobore kuwukora koko. Nico ijambo takamu risiguye mu majambo yose. Yego urakoze cyane kuri dusobanurira. Twagira ngo noneho turimo dusa n'abagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ese iyi mikino nibyo muri kwigisha abakangurambaga ba patronage, bazayikoresha muri patronage. Twagira ngo noneho hari abateza amatwi Radio Rwanda bari hirya no hino, ese iyi mikino bumve ko izabera muri patronage gusa cyangwa se iyi mikino hari n'ikintu yafasha abana mu buzima busanzwe ababyeyi mu gihe babigizemo uruhare?
iyi mikino turayifashisha cyane muri patronage kuko patronage ibigizwe n'ivyo bintu cyane cyane byo guhamagarira abana tukabakuza mu bukiriso ariko mu kubibahamagarira burya umwana abashaka kuririmba abashaka no gukina mwazankino turagenda tubishiramwo rero imikino babonera muri patronage biranemewe nuko bongera bakanayitwara mu mibani wabo mu rugo iwabo aho umwana yiga ntibiherangirira muri patronage gusa mu buzima bwa misi yose bibandanya bimufasha yego sinzi wenda niba hari icyo mwumva tutabashije mwumva mwavuga ku bijyanye n'imikino muri rusange mukabwira abakunzi ba Radio Mara Rwanda icyo nta shitseko cyane novuga yuko ari ikintu kijanye n'ubukorikori ubukorikori biri mu bintu cyane bihimbara abana kandi navyo ne birimwe mu mikino abavyeyi rero turabahamagarira cyane gose kurungika abana babo mu mapatronage atandukanye kuko bizobagirira akamaro kanini kandi ndazi ko bazobishima murakoze cyane turabashimiye yego nanje ndabashimiye cyane cyane